Felix Tshisekedi uherutse kurahira ku mwanya wa perezida wa Kongo yahamagariye rubanda ubumwe agitangira umunsi wa mbere w'akazi kuri wa gatanu. Muri Sudani abandi bantu babiri bahitanwe n'imyigaragambyo imaze ukwezi kose yamagana perezida Omar Bashir. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabonanye na minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi basinya amasezerano y'ubufatanye y'imyaka 3 i New Delhi. Muri Zimbabwe ho abanyemari i Harare bafite impungenge zituruka ku mubare w'abasahuzi wiyongera, bigabiza amaduka yabo kubera ibiciro by'ibintu byazamutse. Naho ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS n'abafatanyabikorwa batangiye porogaramu yo gutanga inkunga ku barokotse indwara ya Ebola muri Afrika.